Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye inshuti namwe banywanyi b'iradio RPA ijwi ry'abanyagihugu turi ku munsi wa kabiri genekerezo rya 2023 myandagaro umwaka wa 2022 amakuru mu Kirundi yubakiye kuri izi ngingo nkuru abateshejwe izabo muri site ya Ruhororo baratewa amakenga n'intonde ziriko zirakogwa bivugwa ko abari nyuma y'ivyo bikogwa harimwo bamwe mu bajejwe intwaro kandi ivyo bikogwa atakindi bigamije atari ukubimurira ahandi ku nguvu idonido ni mu ntango y'ano makuru. Abigisha bakorera mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Rutana baridoga bivuye ku nyigisho nkarisha bwenge bariko barahabwa aho bavuga ko bimenya mu buryo bwo kwiyunguruza no mu kwironderera ico bafungura mu gihe ubwabo ataburyo basanganywe nkuko bisanzwe ku misi yose ya kabiri gice ca kabiri c'aya makuru kigizwe n'ikiganiro ubahuka uyu munsi tukaza kurabira hamwe ingene abarongo ya mabohero mu Burundi aribo baza kwisonga mu guhonyanga agateka k'abanyororo no kubahohotera bafadikanije n'abatowe kurongora abandi mwibohero. Abatumire bacu basaba leta guhagarika ako kabi kagayitse mu mabohero. Saya gusa hari n'ayandi twabateguriye mukanye sase inkuru imwe kwayo samikaze. Ndasubiye kubaramutsa hazindutse amatati hagati y'abarimyi n'aborozi muri komine Rugombo iri mu ntara ya Cibitoke. Umwe mu bagwizatunga ari mu bworozi yazindutse ari kurira inka ziwe zija kurisha aho abarimyi bavuga ko uretse kubononera imirima vyonona n'imifurege yubatswe kugira ibafashe gushikana amazi mu mirima. Iyi nkuru twateguriwe na Eric Niyonzima. Amakuru atangwa na bamwe mu banyagihugu bo muri zone na komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke yemeza ko bamwe mu barimyi bazindutse basanga inka za bamwe mu bagwizatunga bazwi cyane muri ako gace ziriko ziragirwa hafi y'imirima yabo muri Rukerereza ya Segiteri Kagazi muri zone na komine Rugombo. Bavuga mbere ko zonona n'imifurege ibafasha gushikana amazi mu mirima yabo. Igikorwa giteye ku bintu ivyo basezeranye nkuko bivugwa n'umunyagihugu. Inka ziriko ku mufurege w'amazi, umufurege wa kabiri wacu tutega amazi turi mw'isibura ryayo batwemereye ko atanka ezo haradikwa cankwe ihene noneho n'inka urazi ko zafata ingingo bavuga ko atanka zizoshobora kwigenda mu mirima y'abanyagihugu turaba rero ayo ziriko ziradukorera mu mirima yacu imifurege zibomagura inka nzanankwa na mwarabu abanye mu Rukerereza mu Kagazi. Kubwo abanyagihugu nyene ngo nta numwe ari kuriwe kuragira aho ku mifurege. Igitangaje ngo nuko naho bokwitura ubutungane ataco bwo bafasha na rijanga bashizeho iryo tegeko aribo baheza bakarihonyanga. Kubera itegeko ryacu ry'imifurege nibemeye kuragira ku mufurege n'imiburi yopfuma korana makosa yose bakaragira ahandi hose kuko bamaze kugira amategeko y'igihugu kubera ko batemera kuzikumiza mu mazi nk'uko itegeko ry'ubushikiranganji ryabivutse. Noneho barenze rero n'amategeko yacu imifurege kuko ziratumenagurira imifurege aho twitura bwa butungane se zodutunganiriza gute kandi abo dutunganirira aribo bahonyanga ryategeko urumva naho cyo tuburira amahoro natwe tukabura iyo tuja niyo tubarisi. Umugwizatunga mwarabu rero abanyagihugu bavuga ko we n'umugwizatungwa nankwa asanzwe akurikirana inka z'umushikiranganji Gervais Ndirakobuca batigeze bashira inka zabo mu mpongore nk'abandi zituruka ukuri kwamye. Uruganda rwa RPA rwarondeye buramatari w'intara ya Cibitoke ariko telefone yiwe yari mu kibanza ca kure. Eric Niyonzima urakenuye nkuko nari mpejeje kubibabwira mu ntango zano makuru. Intonde ziriko zirakogwa mwibanga muri site y'abateshejwe izabo ya Ruhororo iri mu ntara ya Ngozi zirateye umutima uhagaze abanyagihugu bo muri iyo site. Abo bateshejwe izabo bavuga ko abari nyuma y'ivyo bikorwa ari bamwe mu bajejwe intwaro kandi atakindi bigamije atari kubahungabanya hamwe no kubimurira ahandi batagishijwe inama. Iyi nkuru twateguriwe na Onesime Dushimagize. Ico gikorwa cyo gukora dusanzwe mu mpisho muri site y'abateshejwe izabo ya Ruhororo mu ntara ya Ngozi kimaze ukwezi gikorwa nk'uko bivugwa n'abanyagihugu bo muri iyo site. Bamenyesha ko abari nyuma y'ico gikorwa ari bamwe mu barongoye intwaro
igikorwa rero babona ko atakindi kigamije uretse kubahungabanya. Uwundi umwe mu bateshejwe izabo aba muri iyo site twamenye yuko hoba hariho intonde ziriko ziratunganywa z'abateshejwe izabo bamwe bamwe kandi imiryango ngo yobishika kw'ijana canke irenga yo kuzokwimurirwa ahandi. Ivyo rero biriko biratunganywa n'uwitwa Ndikumana Zena Batazira Droge ariko akingiwe ikibaba n'abatware mu ntumbero yo kubandanya guhungabanya abateshejwe izabo nk'uko babikoze mu myaka iheze, ubu akaba yarakoreshejwe cyane. Abo banyagihugu bateshejwe izabo bavuga ko uwo mugambi uriko urakorwa unyuranye n'ivyegeranyo vyakozwe ku bijanye n'abateshejwe izabo. Ni mu buryo rero bwo gushaka guhungura abateshejwe izabo babimuriye mu bibanza batifuza ku buryo bunyuranye na raporo y'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda n'iterambere ridakumira. Ico cegeranyo bari bakoze ku masite abateshejwe izabo 18, iyi site ya Ruhororo nayo ikaba yakozwe kwayo matohoza, kandi muri ayo masite 18 yose abantu bari bahisemo gufashirizwa aho bari bakaba nk'abasangwa. Basaba umukuru w'igihugu hamwe n'umugwi ujeje abatekazina muntu kubakingira kugira ngo agateka kabo koye guhonyangwa. Tugasaba rero yuko ivyo bintu vyohava bizana uruhagarara kandi vyohagarikwa na burya bizoba biciye inyuma y'icegeranyo cari cakozwe n'ubushikiranganji hamwe n'ibikorwa vyari vyakozwe na CNDH mu mwaka w'2014 mu kwezi kwa kane no mu kwezi kw'icumi. Tugasaba ko niba hari ivyo baba bagomba gukorera abateshejwe izabo bokwisunga ivyo vyegeranyo bihuye n'agateka kazina muntu kandi vyakozwe n'inzego zibifitiye ububasha. Tugasaba kandi nyakubahwa umukuru w'igihugu ko yoturenganura ku karengane k'igihe kirekire abateshejwe izabo tumaze mu myaka 29. Mu ruganda rwa Europenso bashobora kuronka Ndikumana Zena Batazira Droge avugwa n'abanyagihugu bo muri site ya Ruhororo ko ari bari karakora izo ntonde. Nayo mu mugwi ujeje agateka muntu barahumuriza abo banyagihugu bateshejwe izabo bakamenyesha ko ibiriko birakorwa bitazwi ngo ko imbere yuko haba ingingo yose ifatwa habanza kuba ibiganiro hagati y'abo vyega bose. Urakoze Onesime dushimagize. Mu gisata c'indero naho imyidogo ni myinshi muri bamwe mu bigisha bakorera mu buyobozi bw'indero bwo mu ntara ya Rutana biturutse ku nyigisho nkarishabwenge zatanguye kuri uyu wa mbere ziriko zibera ku migwa mikuru y'amakomine agize iyo ntara. Abo bigisha bamenyesha ko aribo babwirizwa kwirihira uburyo bwo kwiyunguruza hamwe no gufungura, ivyo babona ko aramananiza narijya ngo ataburyo basanzwe bafise. Emmanuel Niyungeko adushikane mu ntara ya Rutana. Abo bigisha bo mwishure shingiro bariko bararonswa inyigisho nkarishabwenge kuva kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 22 Myandagaro gushika ku igenekerezo rya 2 ukwezi kwa Nyakanga buca gutangura n'abatashoboye gutora ikibazo catunganijwe n'ubushikiranganje bakukira mu kwezi kwandamukiza uyu mwaka mu ntumbero yo gusuzuma ubumenyi bwabo. Bakaba arabigisha b'ibiharuro hamwe n'abigifaransa. Abakorera mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Rutana bakaba bariko bakurikiranira izo nyigisho ku migwa mikuru y'amakomine, ariko rero abo bigisha bakaba bidoga biturutse ku buryo bariko barahabwamwo izo nyigisho. Umwe muri bo aravuga uko vyifashe. Twebwe abigisha bo mu ntara ya Rutana turafise imyidogo, nta tike twiyunguruza ku mafaranga yacu tutanafise, mu gihe ibitaro atabihari amatike yaradutse, tugasaba amadeni hanyuma tukagenda nta n'ikintu na kimwe baduha, nta n'amazi, tukirirwayo kuva mu gatondo gushika ku mugoroba. N'inzara n'akantu ugasanga kugenda n'ibirometero 20 kugaruka 20 ku munsi, tukagenda ibirometero 40, umuntu akaruha agapfa nabi. Abo bigisha basaba ko izo nyigisho zotangirwa ku mazone ari naho bari bakoreye ikibazo, gutyo ngo vyogabanya uburyo bakoresha. Turasaba yuko inyigisho zobera hafi zikabera mu mazone mu maregi narijya ari naho twakoreye ibibazo. Birababaje ariko bakaca bongera bagakenera yuko ngo twokora neza, yuko ngo umwimbu yogenda neza mu gihe babonye nabo bariko badufata nabi. Mu ruganda rwa radio RPA ntitwashoboye kuronka Simeon Ngenzebuhoro arongoye igisata c'indero mu ntara ya Rutana kugira ngo twumve ico yoba bivugako. Emmanuel Niyungeko. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate dutandukira ibivugwa mu gisata c'imibano. RPA
Ibarabara ry'igihugu inimero 9 canke Bujumbura Bubanza ni rimwe mu mabarabara asohoka igisagara ca Bujumbura yononekaye ku rugero rurengeje. Iryo barabara rimaze imyaka irenga 7 ari binogo bisa. Abakoresha cane abagendesha imodoka bamenyesha ko baricamwo binengesereye ku gutinya amasanganya. Emile Nibasumba. Ibarabara ry'igihugu nimero 9 ryatanguye kononekara kuva mu mwaka wa 2015. Abaricamwo bemeza ko iryo barabara ari ribi guhera hari ingoro y'umugambwe CNDD FDD muri zone Ngagara komine Ntahangwa gushika mbere no mu ntara ya Bubanza. Abashoferi baca muri iryo barabara bemeza ko mu kugenda basoboka mu gutinya ko batose kuuri imbere canke ngo uri imbere bitoshika ko atarutsibuye rikamenikiyo. Isoko ryacu ryemeza ko hari urucekeri baheruka kurisukamwo ariko akaba ataco vyahinduye. Abaricamwo babona ko iryo barabara risa n'iryahebwe bakiyumvira ingene bizogenda mu gihe c'imvura. Iryamutsakura ryo ryapfuye ryose aja kuva hanyene kuri Kotebu kuri Rutengagara kugenda gushika mu Carama abashi barabara ryose ryarabaye futi n'ibinogo gusa. Asha ryo nta n'ukirivu ryo riramaze igihe kirekire ngira kuva 2014 asha riramaze igihe kinini. Davurayi niyo basutseho basozanira imashini birasindagiye guhera kuri rya rompa ajya kuri sendede turagushaka mu kinama imvura niyo bwa n'ubundi zikabisika kandi urudodo. Abakoresha ibarabara Bujumbura Bubanza basaba abajejwe igisata c'amabarabara ko bogibuka bakarikora. Emile Nibasumba. Tukiraho nyene ku mugwa mukuru w'ubutunzi uruja n'uruza rw'abana bo mwibarabara n'abakuze basegerereza gwasubiye kwibonekeza mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagisagara bavuga ko rimwe na rimwe abo bana bo mwibarabara bitwara nabi. Elvis niyo mwungere adushikane mu gisagara ca Bujumbura. Mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura cyane mu gisagara hagati no mu micungararo yaho harabandanya kwibonekeza abana bo mwibarabara bagenda barasegerereza. Ku bw'isoko ryacu baboneka cyane aho imiduga ihurira ari myinshi, aho zishira hamwe ryo gutumatumana kw'amakuru rewo eka n'ahandi nko ku mangazine Edemire. Naho biruko ikigaragara ku bw'isoko ryacu nuko abo bana canke abo basegerereza bagenda barakibaguzwa bicura abapolisi. Umviriza uyu munyagihugu. Bajya basabiriza bo baruzuye ku mafeo basanga niho usanga bari aya maferuje usanga ariho bicaye abandi baguma batembera kwa kundi gusa ubunye si cyane barinyegeza naho ubundi asha n'ubu baracariho bagenda babundabunda ariko bariho ugenda hahahora rero kuri rompe usanga bariho ugenda impande ya parede zaro urababona aha kuri Tedemire bariho gusa barinyegeza mwabaye abasega bo bakuze ku mafe usanga bahari n'ibimuga. Isoko ryacu rivuga ko atamuntu n'umwe arabona afatwa kuko ariko arasegerereza. Bamwe mu bana rero ubu bari mwibarabara boba batitwara neza. Reka barabubwira nyene no kumenagura ibintu bacokoje juri nko mu biro n'ibiro bakwa kubimenagura. Reka baronona ibintu sana. Hari haheze ikiringo kirenga gato kwezi habaye umukwabo ukomeye wo gukura mwibarabara abana bose n'abasegerereza mu bisagara nka Bujumbura, Gitega na Ngozi. Aba bikurikirana babona ko ingingo zo gusubiza iwabo ico gice c'abanyagihugu libura ingingo merekeza. Ntiturashobora kuronka ubushikiranganje bwo gufatana mu nda kugira bugire ico bubivuzeko. Tugukengurukire nawe Elvis niyo mwungere. Tuve ku mugwa mukuru w'ubutunzi dusimbire mu bumanuko bw'igihugu. Ikibazo c'ibinyobwa vya Brarudi cabaye akayobera abahinga mu makomine amwamwe iyo mu ntara ya Makamba. Kukurengegwa n'ico kibazo abajejwe intwaro ntibakibasha kubahiriza ibiciro, barahevye bararekerana. Dani Claire iratwumva mwidonido. Imwe mu makomine arangwamwo ubukene bukabije bw'ibinyobwa vy'ihinguriro Brarudi ni komine Vugizo. Abanyagihugu bavuga ko ibintu aho bigeze kubera ugukena kw'ivyo binyobwa vya Brarudi, n'uwuramutswa komine Vugizo ubwiwe yahaye uburenganzira abadandaza ivyo binyobwa kubigurisha ku biciro bashaka mu gihe bazoba bagize amahirwe yo kubironka. Uyu munyagihugu aravyigana. Muri komine Vugizo ibintu bijanye n'ibinyobwa ni ukuvuga abanyagihugu barahereranye kuko ntabiboneka. Irinzi biboneka nabo bidandaje ku giciro tubona, ni ukuvuga nk'ubu primus yavuye ku mafaranga 1,900 ijya ku 2,000
n'amajana indwi akagiti yemeze nako kavuye ku mafaranga igihumbi kajya ku gihumbi n'amajana atandatu miseri yaho yegurwa 2000 wegurwa 3000 ko na musanteri niwe yigeze kuvuga ijambo ngo n'igihugu azoba yiranguye inzoga yiwe akazoyijana azogurisha igiciro cagombye hanyuma izanyobwe n'ushaka. Ni umubabaro mwinshi abanyagihugu basaba ko ibiciro vy'ivyo binyobwa vyo kubahirizwa maze abajejwe intwaro nabo bagakora ico bajejwe. Uyu munyagihugu we avuga ko biteye agahinda kubona abari bajejwe gufasha kugira amategeko aje mu ngiro ari bo nyene bafata iya mbere mu kuyahonyanga. Ego nukuri nk'abanyagihugu cyo dusaba nuko dusaba yuko ibiciro vyo kubahirizwa ibiciro vya Brazzaville byatanga abajejwe intwaro n'umutekano ikigoboka bicaba hama inzoga bazitanga ku mugaragaro bitangwa biciye amategeko hama bose baronke mugabo tukasaba no kubona abantu bafite amadepo batazogira ububari kuko nivyo byose tubibonamo amanyanga. Ikosa hano riri nuko abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano batavyubahiriza kandi amurankundi zakamana w'amama kubona nka dokoro ari umuntu ajejwe umutekano mwaho ari umuntu akora amakosa nk'ayo ubu niwadandaza wenyene ivyo ni ibintu biteye isoni urumva hadandaza abandi batwara umugambi n'abandi bari mu ntwaro gusa. Abasoko yacu mu ntara ya Makamba yemeza ko ico kibazo c'ubukene bw'ibinyobwa vya Braludi kiri hafi mu makomine yose atandukanye agize iyo ntara nko muri Mabanda n'ahandi. RPA twarondeye buramatari w'intara ya Makamba kugira agire ico ashikirije ariko ntitwamuronse. Dani Claire iratwumva mukanya duhereza amakuru ku kiganiro ubahuka. RPA Abarongoye amabohero nibo baza kwisonga mu gutoteza no guhonyanga agateka k'abanyororo mu Burundi. Ububisha bafadikanya nabo bagena ngo baserukira abandi banyororo. Ivyo bishigwa abona n'abatumire bo mu kiganiro ubahuka aho batera kamo leta guhagarika ihonyangwa ry'agateka k'abanyororo mu mabohero. Ikiganiro ubahuka tugishikirizwa na Eloge Divin Remesha. Ubahuka. Ndabaramukije inshuti bakunzi ba RPA nongera ndabaha n'ikaze mu kigabane ubabuka cyo kuri no wa kabiri igenekerezo rya 2023 ukwezi k'umunani umwaka w'2022. Uno munsi tukaba tuganira ku bijanye n'ihonyangwa ry'agateka k'abanyororo bafungiwe mu mabohero atandukanye yo mu Burundi. Abatumire bacu bakaba baza kuduha uburorero butari buke ku bijanye n'iryo honyangwa ry'agateka k'abanyororo banagira ko bashikiriza igikwiye gukorwa kugira ngo iryo honyangwa rigwanywe. Abatumire nabo akaba ari Germain Rukuki aharanira agateka ka muntu, umushingwamanza Jean-Claude Ntiburumusi, umunyapolitike Charles Nditije hamwe n'uwanonosoye ibijanye n'inyifato Bienvenue Nduwayo. Kuri mikro muri kumwe na Eloge Divin Remesha ndabahaye ikaze. tuvuga tuti nibohero naho kuja abicanye hakabaho ukosorerwa nabo nyene bagoma bafashwe nk'abantu kuko umuntu nawe yoba yakoze icaguma ari umuntu nico gituma aguma afashwe runtu. Naho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye avuga uko ihonyangwa ry'agateka k'abanyororo sagateseshwa rumuri mu mabohero yo mu Burundi. Aha Germain Rukuki umwe mu baharanira agateka kazina muntu yamaze igihe kitari gito mu mvuto araducira ku mayange ivyamushikiye n'ivyo yabonye. Amabohero yarataye akaranga k'ibigo vy'igororero ahindurwa ikibanza co guhohotera aba n'abandi, ahindurwa ikibanza co kwisununura mu vy'ukubaho n'ubutunzi ku bayobozi b'amabohero. Amategeko arahonyangwa bikabije ku mugaragaro. Abanyororo baraka uburenganzira bwo kwivuza. Nka jewe akarorero mu mwaka w'2020 narigeze kwandikirwa ibipimo ngirisha ariko barabinyankira byagiye gukorwa haciye amezi 7-8. Jewe naragwaye mu bitaro gihe nari nagize isanganya aho kunkundira ngo vugwe bikwiriye basohoye ibitaro nkiri ku musego bapfundikanya ibintu by'ibinyoma ngo notoroka. Umuntu yotoroka gute atagira ukugura agenderako? Aho kandi nari nshunzwe ni section y'abapolisi. Nk'iyindi témoignage no
kongera ko kuvyerekeye kuvuzwa jewe ivyanshikiye mu kwa kane k'ibihumbi 2021 jewe naragwaye cakiza ca COVID-19 ndasaba yuko bompima hanyuma bakamvura ariko aho uko ivyo bikorwa bahisemwo kungumiza iyondi mwibohero muri serire hanyuma baheza batanga udufukamunwa ku munyororo wese bamuhereza udufukamunwa tubiri kugira ngo ngira ngo sindabanduze ngo rero ngira bari batanguye guharura kumparurira iminsi baguma ngira babaza yuko kataracika urumva ko iryo ari ibara hariyo mwibohero hariyo ubusho bw'indani ubwo ugasanga buriko burabwa n'abakapita umukapita n'umunyororo nk'abandi none agezwa agasho gute ubusho nuko ugasanga abapfunzwe abo bafungiyeyo bakabafunga bariko mapingu birababaje cane umunyororo arahohoterwa n'abo bakapita agakubitwa n'abakapita amahiri ari kumwe n'abanyororo bajejwe ngo n'umutekano ivyo ariko rero binakogwa baronse uruhusha rw'umuyobozi w'ibohero kuko nta munyororo yofata ubuhiri ngo agende yegagure ubundi munyororo adafise uruhusha rw'urongoye ibohero hariho abakubitwa no gupfa bagapfa rero iyo nk'umunyororo akubiswe gushika aho yitaba Imana baca barementanya bakavuga yuko yahitanywe ngo n'inzoga yanyoye ico niryo jambo bakunda gukoresha nico bakunda kubesha birateye isoni cane ibibi bikorerwa mu mabohero bikorwa n'abarongoye amabohero bakoresheje bamwe mu banyororo cane cane abarongoye abandi bitwa abakapita ntawo bivuga ngo abiheze Umushingwamanza Jean Claude ntiburi umunsi ajejwe igisata c'amategeko mw'ishirahamwe rigwanya ihohoterwa akate Burundi aremeza ko hari abanyororo na cane cane baturuka mu mugambwe CNDD FDD bahabwa akazi ko guhohotera abandi banyororo abanyororo biba biboneka ko ari mu mugambwe uri ku butegetsi nibo baca baza guhohotera abandi banyororo bari mu migambwe itavuga rumwe na leta aba rero umuntu arashobora no kwiyumvira mbega aba bantu baba bari mu munyororo bapfunzwe canke n'akazi baje ko kugira ngo babandanye bahohotera abari baramaze guhohoterwa mu biro vy'iperereza mu gihe c'amatohoza hanyuma bakavuga ati reka niyashika hariya naho nyene azasanga abandi bakozi bacu babandanye ivyo bikorwa bibi nta muntu yoba apfunzwe ngo acaza ahohotera uwo bagoranywe bapfunzwe gowamwe kwaza ati vyobazwa nde vyobazwa leta mugabo tuvuze leta haraho womenga tuvuze ikivunga nta muntu badudomye ku rutoki ariko cane cane ivyo mwibohero bibazwa umuyobozi w'ibohero nk'uko amategeko atunganya amabohero mu Burundi abivuga reglement d'ordre intérieur garuka kandi ku kintu gikomeye cyane ko amaparke asigaye yitwaza yuko iyo umuntu yacira urubanza bakamurekura akarekurwa ku rwego rwa mbere aca yunguruza hanyuma bagaca bamugumiza mu munyororo mu gihe amategeko yo yavuga neza yuko umuntu ateza kuja uko sentare yabivuze ateza kwidegemvya bamwungururije akaburana yidegemvya uno munsi ico dusaba nuko bokubahiriza amategeko agenga amabohero regime pénitentiaire akubahiriza ni gitabo genga tohozwa ni iburanishwa ikurikizwa ry'imanza z'ivyaha code de procédure pénale ivyo ni bavyubahiriza uko vyanditse najya amabohero ntazoguma yuzuyemwo abantu kujya iyo bari kwijana nko mu mezi 3 usanga bamaze kwinjiza amajana 4 Kubw'umunyepolitike Charles Nditije ngo umukuru w'igihugu yarakwiye kuva hasi wenyene ubwiwe akishikira mu mabohero kuraba ibiberayo mu nyuma agafata ingingo zihasha ihohoterwa ry'abanyororo
agateka k'umufungwa mu Burundi karahonyangwa cane bimwe birenze urugero ubwa mbere yuko biteye agahinda nubwo yuko bafatwa nk'inyamaswa zo mu ishamba abafungwa bo ba politike canke abaharanira agateka zina muntu bobo ivyabo ntawo bivuga kuko ihohoterwa ryabo rirasiga ubwenge baraburizwa igufa bagakubitwa bunyamaswa mbere bagakubitishwa ivyuma baravuga mbere yuko hari nabo bashahura biramaze kuvugwa baragwara bagasinzikara bakabura kibajana kwa muganga bakabankira bamwe mbere bagaca basandaba muri buka byashikiye generasi baragwara rero ingwara zo mu mutwe kubera ivyo byose kubera gutundura ku mutima no ku mubiri ndibuka umwana yandikiye mama wiwe ari mu munyoro bamaze kumwonona cane atima ati ni wa ngemurira uzoheze ushire mu shano mve kuko naho notaha sinkira umuntu mwumviriza agahinda ko muvyeyi yumvise ibintu hamwe n'ivyo muti none icokorwa n'igiki nibijya Perezida Ndayishimiye avuga mugabo bigaherera mu majambo nkuko twama twabibonye ukamengo ntaca ashoboye ukamengo Uburundi butwarirwa handi Perezida Ndayishimiye akutwisha amajambo gusa n'iminihiro yoheza akagenda mu mabohero wenyene akarangera bimeze kujya yagize akirukana abacamanza bari ibiturire bacamanza za ngondagonde n'abajejwe amabohero batigeza neza bakirukanwa. Germain Rukuki atera akamo leta na cane cane abakora mu gisata c'amabohero kubahiriza amategeko agenga abanyororo no kuyabamenyesha. Icokorwa nuko hakwiriye kubahirizwa amategeko abadirektere bakubahiriza amategeko hasanzwe abanyororo bajejwe ivy'umutekano bagahagarikwa ico gikorwa kikaja mu minwe y'abapolisi abanyororo bakitorera ababaserukira mu bwigenge ntangere harakwiye ko abanyororo bamenyeshwa amategeko abagenga ivyo bafitiye uburenganzira n'ivyo badafitiye uburenganzira abanyororo bose barakwiriye gufatwa ku rugero rumwe harakwiye kubaho umugwi wigenga ujejwe kugendura amabohero ndibaza yuko nk'ubushikiranganji bujejwe agateka kazina muntu bufadikanije n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu yigenga ubwo bushikiranganji bukugurura kw'ibohero rimwe rimwe ryose bakugurura ibiro maze akaba ari bo banasigurira amategeko abanyororo bakaza barinjira mu ibohero bagakurikirana uko abanyororo bafashwe kandi ari bibazo abanyororo bagize bakaba ari bo babishikiriza ibibazo bijanye n'akarenganyo n'ibindi bariko baragirirwa bidakurikije amategeko kuko ntiwofata umudirekteur ari we yaguhohoteye amango ari butura ikibazo cangwa wo bakorana cangwa umunyororo akoresha urumva ntawe uribwa n'inzoka ngo yiture ku musato. Mu gusozera Bienvenue Nduwayo yanonosoye ibijanye n'inyifato aratugirira umwihwezo ku bijanye n'ingene abavuye mu ibohero barahohotewe canke agateka kabo katubahirijwe bashobora kwigenza mu kibano. Abantu nk'abo rero ibintu bikunda kubashikira iyo bavuye mu mabohero bagasubira mu kibano bagasubira mu bantu babo ibintu bishika biraba bitandukanye bivanye no ku muntu wari we wese kuko ari umuntu abavuyeyo kumbura yaragize ibibazo byo mu mutwe bijanye kumbura no kugira ubwoba bwinshi harava n'indwara zimwe zimwe nk'indwara bita paranoia akaba ari indwara ituma umuntu yama yikanga umwasi akanya kose akikanga yuko ari wese anamuravye gusa yahava agomba kumugirira nabi be nabo rero usanga ari abantu bashika bifungirana ahantu ntagombe gusohoka yasohotse naho agenda yeraguza yikanga iki ashobora no gusanga mbere agiriye nawe umuntu kubera yuko yikanga yuko yagiye kumugirira nabi akasanga nk'ugiye kumwitanga hari abandi usanga baragize agahinda kenshi ugasanga ntakivuga aguma yikunze wenyene wenda kumva ivyizigiro vyo kubaho nta bikihari ntashatse kugica akora akaguma yicaye ngaho ibintu bishobora kubashikira rero ni vyinshi igishikira kumbure cyaro usanga kuri bose nuko bashobora kumva yuko ikibano kitabakiriye neza ashobora kugira ati rero byose
babona yuko ndi umugizi wa nabi bivaye ku menshi y'icyatumye afungwa abantu bazi ko ndi umwicanyi abantu bazi ko ndi umusuma ndi umubandi abantu barantunga gatoki naho abantu bariko bariganira gusa arenganya kigataya bariko baramvuga ibintu nk'ivyo no kuva rero ngo ntibiba vyoroshe ku bantu basubiye mu buzima busanzwe bamaze ico gihe ariko biba bitandukanye bivanye n'umuntu uwo wese muri mu gifaransa mu bijanye n'ifato turavuga ngo chaque cas est un cas à part kuvuga ngo umuntu wese umufata ku giti ciwe nta muntu amera nk'uyundi ariko hari aho wagize bahurira ko n'undi umwe wese agize yisangisha hari indwara bita depression akabonge gakomeye je no kuvuga ngo umuntu arashika ahantu aba yumva ivyizigiro vyo kubaho nta bihari nta kamaro ko kwigwana aranoga nta kamaro ko kwigwana agira n'ico yokoze cyo muteza imbere hari n'abashika mbere aho yumva yofuma yihakura kubera abona yuko ubuzima bukimaze kuri abo bose rero ikintu gikenewe cyane na babanyi biwe umuryango wiwe kuye kumuba hafi kugira ngo umenye yuko ibihe yaciyemwo bitari vyoroshe bisaba gusubira kumugarurira kumufasha kugarukana ivyizigiro vyo kubaho umuntu akamureka yuko ubuzima bushoboka ubuzima bushobora kubandanya na cyane cyane bakagereza kwegera abizi ibijanye n'inyifato y'umuntu bita psychologue abo bakagerageza kuganira nabo kugira ngo babafashe ukuntu bashobora kugarukana ubuzima busanzwe abo nabo kenshi bakorana nabo mwavura indwara zo mu mutwe bita psychiatre abo nabo rero bobo iyo bibaye ngombwa batanga n'imiti kugira ngo umuntu ubwonko bwiwe bwongere busubire gukora neza kuko hari igihe usanga babutanguye gukora nabi. Nino ngaha duciye dusozerera ikigabane bubahuka cyo kuri no wa kabiri aho twaganiriye ku bijanye n'ihonyangwa ry'agateka k'abanyororo mu Burundi. Murakoze mwebwe mwese mwaduteza abiri, ndashimiye kandi n'abatumire batwigoreye bakadohebera umwanya wabo. Kuri mikoma ari kumwe na Eloge Diveremesha naho ubutaha. Ubahuka. Ni kuri iryo jwi ryawe Eloge Diveremesha duhereje ko amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 2023 myandagaro umwaka wa 2022. Ngengurukire bagenzanje bamfashije gutororokanya aya makuru n'abafashije mu buhinga bw'ivyuma. Mwebwe mwese mwadutije umwanya wanyu mukadukurikira ndabakengurukiye. Marie Ange Irakoze nariko ndabashikiriza ndabikebanuye Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi n'agahwane.